turi hejuru turyohewe gukora igikorwa gihezagiye, igikorwa cyo gufashanya, igikorwa kitari icy'ubwibone, igikorwa kiri imbere y'Imana, cyo kugira ati icyo ufise ugisangire na mugenzi wawe. Twebwe rero nk'amashyirahamwe akora ibintu bya sinema riri hejuru ryitwa Light of Africa, muramuribona ku ma YouTube n'ahandi, hamwe hari kumwe na bafashanyije na Jane and Bella, biyumviriye ko amashuri agira atangwa. Kandi nk'uko twabivuze turi mu ba mbere, twaravuze tuti kazoza keza ntikari mu ibarabara, kari mu ikaye, kari mu ishuri. Abana bacu ntibashobora kwiga, tuzoshika ku mbono kazoza nyayo, tuzoshika ku iterambere rirama, kubera abana bacu bazoba bafungutse mu bwenge barize. Hariho abantu bigora ugasanga afise udukaye tubiri, nk'ubu usanga mwana yaronse 3, 4, ariko tubongerereje ibyo bita mu Kirundi agacumu k'ubumwe, si bibi, birongereza urukundo, birongereza ikibano cyiza, kubona yuko n'abandi babiyumvira, naho turi kure na kure. Iki gikorwa mu gihugu cyose kugira ngo tubandanye dufashanye. Ntatevye rero kandi ntarandiriye, kuko ntitwazanywe n'amajambo, twazanywe n'ibikorwa mubona ngaha, kandi abarundi barayamaze ngo ibikorwa birivugira. Nico gituma mubona n'amafoto bati ata foto nta cabaye. Reka rero duhe ijambo umwe mu baserukira muri twebwe kandi aserukira n'idini, ashobore gutanguza umuhezagiro w'Imana, kuko no mu Burundi Imana twayishize imbere muri byose, kandi nivyo niyo ituraba, niyo dushoboza ibi byose. Hama rero niyaheza turababwira bamwe muri twebwe, hama tutangura igikorwa. Murakoze cyane. Tangira dusenga gatoya, hama igikorwa cyo kwibandanya bani baho umugisha. Abakozi n'ayamagara Imana izo bahe n'ubwenge, ntizabe ari ibyo kwandika gusa, kubera ariko iyo umuntu agira ibintu byinshi ariko akaburamo ubwenge, ariko Imana niyo ibutanga. Imana ishimwe cyane. Yesu Kristo Umunazareti w'Imana ikomeye, bahambaye bakiranutse ijambo ryawe n'ukuri, tugushimiye databuja bw'icyo wagiye kubera ahangaha, muze kubana natwe, ushyigikire umuntu wese yitanze abone umugisha wawe, baje kumushyigikira. Umwana databuja ari bufate kuri ibi bikoresho byose, uzamuhereze n'ubwenge, maze mu miryango avamo uzamuhereze kugira ngo yumvire umuryango n'ababyeyi uzabukoze. Databuja nimbona akazi ko tuzayegeramo, abo bana bazaba ari abahanga kuruta abandi, mu izina rya Yesu Kristo ubane natwe, dushyigikire mu izina ryawe ryera, amen. Imana ibahumurize. Arakoze cyane, mumumpera amashyi, muyahe Imana. Tuyahaye Imana. Ku bayisilamu niyo twovuga tuti alhamdulillahi rabbil alamin, tuba duhejeje, siko tugatangura igikorwa tutuvuga tuti bismillahi rahmani rahim. Hama rero dushime, nitworeka gushima. Light of Africa irongowe n'umuntu yitwa John Kay, uhora mubona ku masanamu, akaba aserukirwa n'aba mubona ngaha. Uyu nico gituma atanajwi mwumvise ko nakajwi kiba takafise. Abi Dubai kirazira gukoma induru baca bagufunga. Yaramenyereye akajwi ni gatoyi, yaje kubera iki gikorwa kugira gitere iteka, uko ari hafi. Urumva rero mu mpera amashi Light of Africa. Abandi nabo bari ngaha ni Jerry and Bella, nabo nyene barakoze ibishoboka kugira ngo turonka aya makaye. Barisopa kuko ntashira hamwe ryayabahaye ngo akira, oya, baraguze amakashi mane, baragenda barariha aya makaramu ya original meza. Aya makaye mwayabonye na makaye meza ya original, bagiye kuzana pirate mabike n'iyandi meza. Nabikunze sana, ibintu bimeze neza. Mubampera amashi Jerry and Bella. N'abantu basanzwe bakora rero, sinzi ko bo babwira mu ncamake ari Light of Africa ivyo ikora gatoyi mu munota umwe, na Bella and Jerry nabo bakavuga ico bakora, kugira ngo namwebwe
murashobora kubona umugenzi afise WhatsApp canke ari kuri live ukinjira kuraba ibikorwa, kandi aba bana bariko bariga na twebwe twarize kugira dushika haturi, nabo bazoca bavuga bati na jewe nize nkamenya nkatera imbere nofasha abandi, kumbe birashoboka. Mugaca mugira imbonoka zoza ifise intumbero, ufise aburabira. Ariko rero kugira amahoro n'iterambere n'ubumenyi mu gihugu cyacu cyiza cyane. Amazina yanjye nitwa Joaquim Nduwayezu, abaserukiye ikigo cyangwa umuryango witwa The Right of Africa mu Burundi, kuko ku isi yose urongowe na nyakubahwa Gahungu John Kerry, ariwe yatumye ibi byose biba. Nabisabye muri aka kanya mu ntiza amashi, tumuha amashi be n'abafatanyabikorwa biwe, kuko murabona ibi bikorwa si ibintu umuntu wese yokwiyumvira. Twese turi ngaho i Bujumbura twama twavyiyumviye, ariko si igikorwa coroshe gufata amafaranga angana uko urakuye mu mufuko, uranditse ku mbuga zose ati abantu babona byagoranye. Si kuvuga ngo nabatishoboye gusa, rero nawe ico gihe bishika uburyo bwagoranye kandi kare bari babishije. Ni muri iyo mpamvu rero mwabonye turi ngaha turi kumwe n'aba banyamuryango ba Jerry hamwe na Bella. Mubona nambaye Jerry canke Bella, muga The Right of Africa twe dufite irogo nk'uyu, muga nk'uwuserukira The Right of Africa kubera perezida wundi ari muri Australia, nkaje ndi perezida mu Burundi nashimye guserukira The Right of Africa. Ikora ibiki? The Right of Africa ikora ibintu bijanye n'amareresi, ikongera ikitaho impano ziri mu gihugu cyose cy'u Burundi cyane ahandi hose hashoboka kishika. The Right of Africa irakorera cyane cyane aho ifite icyicaro muri Australia, ikakiza cyane cyane mu gihugu cy'amavukiro muri Tanzania irakora. Rero iyo umuntu afite impano turagerageza kumufasha muri izo mpano. Kenshi muramubona dupostinga ati turakeneye abantu bafite impano izi n'izi. Hariho ababifata minenego, ariko mumenye ko bikora. Sinzi ko hari abo mumaze kubona tumaze gusohora nk'abaririmbyi, abakinnyi b'amareresi, turavye ba Bakame, ba Kaira, abo bose sinzi ko mubazi. Rero ni muri iyo mpamvu no munsi kwino gerekerezo biyumviye ati reka rero turabe ntitugume muri za mpano n'abandi bari mu ishure, kubera inyuma y'ubu buzima twese aha twize ibintu bitandukanye. Warashoboye kuzogirirwa amahirwe rya shure ukabandanya ukaronka akazi k'ivyo wigiye. Twese usanga twari mu bindi muga kubera impano twisanga muri The Right of Africa. Rero twabatera intege, ibi bikoresho muzobifate neza, mubikoreshe neza, kuko umuvugabutumwa yavuze ati Imana ibongere ibahe n'ubwenge, namwe mugerageze no mu bumenyi mubona mushobora kuronka mubukoreshe kandi ntimwirimike. Kera wasanga abana twacafye mu makaye bakadukubita, mugabo sinzi ko bakibikora. Rero ndabifurije kugira umugisha w'umwaka w'ishuri ugiye gutangura wa 2025 ushira 2026, muzobonemo ikiganza c'Imana. Murakoze. Murakoze rero, nusaba ubujejwe ibikorwa byo kuza kusoma amaliste kugira ngo tubashikirize agakemanyi. Urumva uwo bahamagara araza atore ibyo bamuhaye asubire mu kibanza. Murakoze. Reka dutangurire kuri Ndayikorere Vanessa. Murerimana Chanceline. Nakitura
Yezu Dania. Felicita Kécia. Isidro Clovis. Ele. Grashika. Sinyara Umusinde. Abatari kagasigi ni kuvuga ko gasigi ni cyane. Nyandwi Aline. Nibitanga Eni. Yoni Shukeni. Nyonyi Shukeni. Nyonyi Shukeni. Nikiza Piston. Niyo mashimye Rahayilo. Uwamahoro Yvette. Yizeye Japhet. Ibukushime Kasi. Irane Turuye Trésor. Trésor. Nishimwe Shadia. Niera Chrétienne. Ndayisaba Mariam. Habyarimana Antoinette. Igira ubuntu Dorcas. Nishimwe Gloria. Habyarimana Israel. Irakoze Benita Bethel.
Mpanze Jean-Luc. Bareke Exode. Barumbanze Elage. Duimana Delícia Promise. Duimana Happy. Duimana Joanne. Duimana Mugisha DJ. Mugisha DJ. Mubakire yigana. Mubakire. Aritimide Tugwa Ryimana Bella. aca usanga yitabiye uwundi akaba aricyo gituma atinya no Duimana Naomi. Barcelona King play. Niyuhire ogunanga fidelite. Now fidelite now hai. Niyuhire. Okay, Belamen girane. Now okay. Belamen now hari. Hey. Niongee David Carmer nawe David Carmer na ikilane za Samuela Irishla Bertrand David Carmer Irishla Bertrand na wa Irishla Bertrand na muwejera kuna ikabaneza aria ari kwa sherifu akamya abantu Ela linda. Aqui mana alarma. Irakosa irki. Mugisha Don Ari na Don nawe. Irakosa baby. Jakun. Sawa. Irakosa Beni nawe. Beni mama.
Namjini kumwangalia. Kumfikia Mubaraka ni Vanessa na Pata lisansi, pata biro. Mungu unashoto kile. ndayirorere Vanessa. Ndio tu biro lishakucha. Baheze Au na kujivua kwanza. Converse. Yako. Iraneza blessing. yashofye ikihagarika Adija.